Muri benshi muri kumwe na televiziyo Isanganiro tubaramutse tubaha n'ikaze muri ano makuru agizwe n'ingingo nkuru zikurikira. Hakwiye kuba hamenyekanye ibiharuro bijanye n'umwimbu witezwe imbere y'uko ubonetse wegeranywa. Umwihwezo wa Gabriel Rufyiri arongoye ishirahamwe rigwanya igiturire n'isesagurwa ry'amatungo ya leta Olicome werekana ko vyofasha ikigo Anagesa gukora neza. Kwagura umugambi wo kugaburira abana ku mashure kugera mu mwaka w'ibihumbi 2032 biri mu ntumbero ya leta. Hahimbazwa umunsi wahariwe kugaburira abana ku mashure kuri uyu wa gatanu. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye ahamagarira abigenga gushira imitahe yabo muri uwo mugambi. Idonido ni muri ano makuru twongera kubaramutsa tubaha ikaze. Amakuru yacu tuyatangurire mu gisata c'ubudandaji. Iciyumviro ca leta cyo gushinga ikigega Anagesa cegeranya umwimbu ni ciza, ariko harakwiye ingingo mperekeza kugira gishike ku ntumbero. Bishikirizwa na Gabriel Rufyiri arongoye ishirahamwe ryishinze kugwanya igiturire hamwe n'isesagurwa ry'amatungo ya leta Olicome. Kubwiwe ngo hakwiye kumenyekana n'ibiharuro bijanye n'umwimbu witezwe imbere y'uko ubonetse wegeranywa. Icyumviro cyari ciza mwashaka mugabo kubera ingene vyumviriwe uca usanga bitabanje kwigwa neza ngo baraba akamaro kavyo. Ikintu twabona bari bakwiye guhera ko muri leta bari bakwiye kubanza ubwa mbere kwiyumvira abo bagaburira bakamenya igitigiri cabo bagaburira. Anagesa ugiye kwibaza uti mbega abarundi bakeneye gufungura ibi nibi bangana gute? Ico cyo bicambere. Ikigira kabiri, Anagesa yagomba ikibifise ibiharuro by'abarundi by'ivyo twimbura, la production nationale. Ikamenya iti umwimbu uzoza mu gihugu uzobungana gutya, hanyuma kandi umwimbu uzokura hanze igihe wo bubuze uzobungana gutya. Bakaba bafise ivyo biharuro. Mugabo ugiye muri Anagesa ukabaza amategeko bashiraho, icyo no twita stati canke decret bashiraho, usanga ivyo binatabirimo. Bo bavuga ngo nukugwegeranya umwimbu, hanyuma ngo kugira ngo bakinge ibijanye nuko amafatera. Mugeze ntibikwiye, hari ivyo no kwita ibintu vy'ibanze. Rero twebwe tubona yuko igikorwa iri kurakora. Hariho n'ikindi nagomba mvuge ahubwo gihambaye cyane. Abarundi hari ivyo bita ibifungurwa by'ibanze abarundi bose bakenera. Mbega none ndabaza ibigori niwo mwimbu nivyo bifungurwa vya mbere abarundi bakenera kugira ngo bikenye tugire. Jewe nibaza ahubwo ko ari kubanza guhera ku biharage, kuko ibiharage niwo mwimbu wa mbere mu Burundi, nivyo bintu bafungura abantu benshi b'abarundi. Nibindi ibijumbu, ibiraya, imyumbati, ivyo niyo byari kubanza kwiyumvirwa. Mugabe ibigori nivyo navyo birakenewe. Mugabo none kubera iki ibigori? Kubera iki? Nico kibazo je nobaza. Rero mu ijambo rimwe ibaza neza yuko ibi bintu siniyumvira ko ari ibintu biba kugira ngo mu vy'ukuri bize gutuma ibiciro bitaduga. Mugabo jewe ibi bintu uko ndakunda bivuga, ibi bintu ndabigereranya na politiki ya Charwazero, ya politiki yo gutera amavoka muravyibuka ryamwe profruitier gushira mu minwa bikora utwabo, igisata cikawe n'ibindi. Murabona ko icyumviro cyari ciza mugoro ko tuvyamariye abarundi. Uburundi bufise ihangiro ryo kuba bwaguye umugambi wo kugaburira abana ku mashure 100% gushika mu mwaka w'ibihumbi 2032. Abana bafungurirwa muri kino gihe muri uwo mugambi baharugwa kuri 24%. Hahimbazwa umunsi wahariwe kugaburira abana ku mashure ku rwego rwa Afrika kuri wa gatanu.
umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye ahamagarira abigenga gushira imitahe yabo muri uwo mugambi kugira bateze imbere inyigisho kuri bose. Ni nkuru ya Ridi Gahimbare. Abaserukiye ibihugu vyabo bari bitavye ibirori byo guhimbaza umunsi ugira 9 wahariwe kugaburira abana mu mashure ku rwego rwa Afrika bashikirije ko uwo mugambi wagiye uragira akamaro mu bijanye no guteza imbere indero mu bihugu vyabo. Ku ruhande rw'u Burundi uwo mugambi watumye ubumenyi bwiyongera gushika kuri 5.1% abana baheba amashure nabo baragabanuka gushika kuri 3.6% bafatiye ku biharuro by'igihugu cose ko biri mu cegeranyo cyashizwe habona n'ubushikiranganje bw'indero. Mukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yari muri ivyo birori akabamwesheje ko Burundi bwifuza kwagura uwo mugambi wo kugaburira abana ku mashure gushika kuri 50% mu mwaka wa 2027 hamwe no kugaburira abana bose mu gihugu cose mu mwaka wa 2032. Mu gushigikira uwo mugambi rero leta y'u Burundi ikaba yaradugije uburyo bw'amafaranga bushirwa mu gisata c'indero buva ku miliyaridi 4.8 gushika ku miliyaridi 12.5 muri uyu mwaka wa 2023 ushira 2024. Ibihugu 42 rero kuri 54 bigize Afrika yose bikaba birangura uwo mugambi wo kugaburira abana ku mashure. Urakoze Ridi Gahimbara. Amakuru yacu tuyabandanirize muri ico gisata nyene c'indero gushiramwo kwisunga intara mu bisabwa kugira umunyeshure yige mu gisata c'ubuganga ngo ntivyoshigwa imbere n'umwihwezo w'umuhinga mu bijanye no gutunganya inyigisho Dr Pierre Claver Kantabaze. Inyuma yaho inama nshikiranganje iheruka yemereje urwandiko rujanye nuko abanyeshure bo kwinjira muri ico gisata hisunzwe ikibazo hamwe no guserukirwa kw'intara. Uwo muhinga asigura ko kuvyisunga bifise ingaruka nyinshi harimwo no kuyobegwa. Igituma ico kuraba intara meme kidafashe cyane gose ku bwanje kuko l'éducation est nationale. Akantu ka nationale gasigura vyinshi cyane gose. Mu vy'indero rero education umunyeshuri arekurirwa kwiga mu mashuri yose y'u Burundi ari umurundi mbere atogeje arekurirwa gukora mu kazi mu ntara zose z'u Burundi aho kazi kari ariga. Rero ndashobora kuba mvuka Igitega nkiga Ingozi nkiga mu Ruyigi. Murumva rero yuko gufatira umfashije ku ntara ntibifashe. Hanyuma umwigisha ariko arigisha ntaraba umunyeshuri we nguva hehe wigisha umunyeshuri ufaze mu ishuri nta ntara ubaza yava. Umuganga ariko aravura nakubaza nguva hehe. Inkubizi ya mbere ishobora kuba nuko mu myaka ya mbere yo mu gisata c'ubuvuzi hashobora kuyoberwa abanyeshuri benshi gose, hagashobora ku abanyeshuri benshi basoma imyaka hakaba n'abanyeshuri bashobora guhita ico gisata. Iyo ni inkubizi ya mbere. Iya kabiri n'uburyo hajya butwara umunyeshuri asubiye mu mwaka, uburyo amwigisha amafaranga leta ihemba abakozi no gutwara ikibanza umuntu yari kumenya aho hantu. Inkurikizi ya kabiri nuko umunyeshuri abona ko yarenganijwe, yafise amanota yo kwinjira muri ico gisata, hakaza umunyeshuri afise amanota munsi yiwe. Uwo munyeshuri arashobora gucika inkoko hanyuma ugasanga n'igisata agiyemo ntacize n'amashuri yarahivye ko yabona yuko yarenganijwe. Kandi tuzi yuko twishuri twaba yuko ishuri ahantu hari ubutungane ntangere. Ikindi nuko rero naho yoza medicine dushobora kuronka abaganga badafise ubumenyi, ugasanga rero abanga bacu rero bari nyuma ugasanga bagiye kwiga no hanze kandi kuyiye byatwaze misikre barayobewe. Uwo
uwo muhinga abona ko leta yokongereza inguvu mu bice bifise agahaze kugira ngo abanyeshure baja muri ico gisata c'ubuganga muri kaminuza boroherezwe ku rugero rumwe. Dr Pierre Kantabaze akaba abona kandi ko icofasha gusumba ari uko leta yoha uturusho abanyeshure bamwe bamwe ifatiye ku ngorane bafise. n'ubu nyene Dr Pierre Claver Kantabaze n'umuhinga mu bijanye no gutunganya inyigisho. Ibaza ko leta ibona yuko hari amashure aramura abanyeshuri batashobora kumenya ico kibazo. Rero ubwa mbere bogira iki? Ubwa mbere nuko boraba ko inyigisho mu mashure zitunganije kumwe. Amashure afise abigisha bamwe, afise abigisha babinonosoye. Amashure aranganya ibitabo, amashure aranganya igitigiri mu mashure. Naro utu tunenge utangura bagakosora aya mashuri umenga ntafise ndakwije ivyangombwa vyiza kugira ngo abanyeshuri bige igatangura kosoreraho. Ubwa kabiri babona yuko leta ibona yuko hariho akabuze mu mashure kubera imvo iyi n'iyi. Birashoboka yuko bavuga bati mu bakoze ikibazo nk'abavuye mu mashure amwe y'akarorero ati turafatiye kuri 70%. Abanyeshuri bize mu mashure de lycée public ati turafatiye kuri 68%. Atabize mu makoleje ya commune turafatiye kuri 65%. Kuko abanyeshuri babize nabi ariko yagize akigoro aronka aya manota. Ivyo rero nico bita rero la discrimination positive. Ubishize ko niho uriko bagira equité, nta numwe uburenganije kandi bacira gace yuko atari ubwambere biba ngaha mu Burundi byarabaye. Concours national kiba kera yatogwa kenshi n'abahungu. Leta rero yarongera nk'amanota 2, 3 abigeme kugira ngo ibahi indege nabo bashobore kuja mu mashuri yisumbuye bahe akarorero abandi. Mu bihugu byo kwisi nzima faculté ya médecine nuva ko faculté sacrée, ni faculté ni gisata kidasanzwe kuko ubuzima bw'umuntu nikatihabwa. Rero dushaka yuko ejo turonka abaganga babikwiye hogendayo abanyeshuri bafise ubumenyi. Rero iyo konkuru niyo yari ikwiye cyane gose. Imyaka 5 irarumanye umucuraranzi Bruno Simbavimbere batazira memba ashengeye yaranzwe n'umutima wo kwitanga abicishije mu gushigikira abaririmbyi. Uwo yahoze arongoye ishirahamwe ry'abaririmbyi mu Burundi Amicale des Musiciens du Burundi akaba yarabaye hafi ihiganwa Isanganiro Award ritegurwa na Radio Television Isanganiro kuva rigitangura gushika ashengere. Ibindi mu vyamuranze na Christian Savye. Tukwibuka memba tuzokwama, tukwibuka memba tuzokwama, tukwibuka memba. Bruno Simbavimbere batazira memba yatanguriye kuvuza igicurarangisho bita batterie ari kumwe nabahaga agifise nk'imyaka 16 araja mu mabano yakoranye n'ibihangange vy'ico gihe nk'abacanjo wa Miss Africa Nova n'abandi. Mu nyuma aja mu gwishemeza music ukora indirimbo mpimbazamana aranaja muri Line Band umugwi wavuza umuziki mu mpera y'imyaka 90 mu ntango y'imyaka 2000 hari mu magume bakagira ibitaramo vyinshi byo gushigikira amahoro no kuyatsimbataza mu ngo myinshi y'igihugu. Membazwe cyane cyane nk'uhagarariye ishirahamwe ry'abaririmbyi n'abacuraranzi mu Burundi Amicale des Musiciens du Burundi. Memba kandi yamye ari hafi yihiganwa Isanganiro Award. Ubwa mbere nabere ndavye kunsanganiro Award yatanguye uvuga yuko abaye mu iterambere uko abaririmbyi ubu kera bayifata nko kumengo n'ibintu bisanzwe mugabo ubu niko ndaraba ukuntu basigaye bitaho cyane mu gukora n'ibintu bise cyo bita qualité zisumbirizaho nuko abaririmbyi ubu batawe yuko indirimbo iyo uyikoze ukacushikiriza ukavuza mu radio itari gwawe gusa
urumva cikagwawe n'abanyagihugu hamwe tavuga rero umuntu yakoze agashimwa bari terambere twokora igishuza gisumbirizaho nuko umuziki ku Burundi ugira ikibanza mu kuvuza amaradiyo bakaho ikibazo gikomeye kuko ubwina handi naho badusize databanje nuko bahandi ivy'iwabo babiha umwanya ivy'iwabo babifata babiha ikibazo gikomeye ndavuga rero muri radio Isanganiro yagize umugambi w'Isanganiro award nuko usaba jewe yuko bijya bita animation libre hovuza umuziki w'abarundi gusumba ivyo hanze. Twamesha ko Bruno Simbavimbere yashengeye igenekezo rya mbere ukwezi kwa gatatu mu 2019 aho yagandaguwe n'abagizi ba nabi mu gihe yaravuye gushigikira umuririmbyi yarafise uburanza bwo gushigikira amasanamu y'indirimbo yiwe nshasha. Kubwo kwa mutwizigira memba nituzo kwibagira de temps là-bas près du Seigneur. Radio Televiziyo Isanganiro ibandanya ihoza umuryango w'abaririmbyi muri rusangi hamwe n'umuryango w'amaraso wabuze. Christian Xavier urakenuye. Kuyo nkuru duciye dusozera amakuru twari twabateguriye mwakoze kuba mwayakurikiye mubandanye mushimishwa n'ibiganiro vya Televiziyo Isanganiro.